Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho imisi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV n'umwanya w'ayandi makuru agezweho nkuko tubategurira byinshi babivugwa mu bisata bitandukanye harimwo politike hagati y'akazi na muntu, umutekano, ubutungane bivugwa mu kibano, inkuru ziba zatangajwe mu bimenyesha amakuru no kumbuga ngurukana bumenyi bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingo n'amatangazo bigena bene gihugu mu gihugu c'u Burundi n'ayandi makuru menshi tubatoreza binyuze ku mbuhinga ngurukana bumenyi, ku mbuga ngurukana bumenyi no mu masoko yacu dufise irya nino mu bice bigiye bitandukanye. Turabakengurukiye cyane ko mudahwema kutwereka ko mudukurikira. Turi kuwa kane ku itariki ya 16 ukwezi kwa gatanu mwaka 2024 tukaba tugiye kubagezaho inkuru zivugwa mu gisata c'umutekano nyuma yuko mu gisagara ca Bujumbura hatewe ibisasu ndetse nkuko vyagiye bitangazwa n'ibimenyesha amakuru bimwe bimwe hakaba hari abantu bishwe navyo, nubwo leta y'u Burundi yo yatangaje ko ata muntu n'umwe yigeze ahasiga ubuzima. Ubikigezweho nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nubwo yahojeje abantu ku munsi wa gatandatu mu gitondo ariko kandi yanagirishije inama ikomeye cyane y'inzego z'umutekano. Hari inama rero zibiri yoba yarongoye, ni inama yariko irimwo abasirikare n'inzego z'igisirikare, harimo kandi n'iyindi nama yaje irimwo igipolisi. Havugiyemo ibintu bikomakomeye cyane. Umukuru w'igihugu rero akaba yagize ico asaba. Ni inama yagaragayemo umukuru w'igihugu General Prime Niyongabo n'abandi basirikare bakomeye cyane, ngo n'ingingo rero ziriko zirafatwa kugira ngo umutekano ugarukanwe mu gihugu c'u Burundi. Mukaza kumviriza rero co umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abene gihugu ndetse n'abasirikare muri rusange, muraza kubikurikira. Ariko ku rundi ruhande umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca we aragabisha abanyagihugu bose harimo n'abajejwe intwaro ko azokwica abakorana n'abatera grenade hamwe n'abandi bagwanyi b'abanyarwanda bacumbikiwe mu ishamba cimeza rya Kibira. Rero ngo yoba yemeje guhagurukira umutekano kugira ngo urindwe mu gihugu cose. Ese byo bavyifase gute? Nyuma yuko rero hari abantu benshi bagiye bumviriza ko leta y'u Burundi yagereje leta y'u Rwanda kariyitera inkunga ihana n'ibigwanisho abagaba ibitero mu gisagara ca Bujumbura no mu Burundi muri rusange, abantu benshi rero babandanya kuvyamirira kure bavuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko aranyegeza ibintu vyinshi kugira ngo abarundi bibagire amagorwa barimo. Vyo bavyifashe gute? Aya makuru rero ntuze kuyacikwa, turaza kubigarukako. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arashima kuko umutekano wifashe muri rusange mu gihugu cose, agakeza n'ingabo z'igihugu ukuntu ziguma zikingira abarundi. Umukuru w'igihugu rero yabivugiye kuri uyu wa kane mu ntara ya Kirundo aho yararamutse agirisha inama bo mu rwego rwo kwivuna abansi mu karere ka gatatu ka gisirikare. Ivyo akabivuga kandi hari abasirikare b'u Burundi bariko barapfira muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ndetse mu minsi hezwe bakaba barishwe na Red Tabara, benshi rero bakaba baranatwaye n'ibigwanisho. Ubwo turavuga barokotse ico gitero ca M23. Ariko kandi umukuru w'igihugu ahamagarira inzego zo kwivuna abansi kudacibwa intege ngo n'abakora iterabwoba mu gutera amagrenade mu bene gihugu bitekaniye. Tubamenyesha ko rero inyuma y'umutaga umukuru w'igihugu naye yanatunganije n'indi nama nk'iyo ku bapolisi mu karere ka gatatu nyene. Umukuru w'igihugu we rero abivuga gutyo mu gihe umushikiranganje wa mbere ku rundi ruhande agabisha abanyagihugu bose harimwo n'abajejwe intwaro ko uzofatwa akorana n'aba tembagaza umutekano w'u Burundi azobizira. Gervais Ndirakobuca rero akaba nawe yarabitangaje imbere y'abaserukira intwaro bajejwe umutekano n'abanyagihugu. Nuko rero tunabikesha n'inkuru y'ikinyamakuru SOS Media Burundi, Gervais Ndirakobuca ntiyari umunwa aho yabwiye abanyagihugu ko
abakorana n'abaroberi abanyarwanda bacumbikiye mu kirako bariko bikwegera inkuba z'abategetsi n'agashavu kenshi Ndirako Buca akaba yaragize ati muhakwa kuzohambira icarimwe abantu bashika 300 ntiduzokwemera ko abasirikare bacu bicwa umwanya n'umwanya kuki mufasha abo bantu nimba bafise ivyo basaba nibaje kubisaba mu Rwanda kandi baranarondereyo ivyo kurya bashobora gukwega ingorane bitumvira akaba yarongeye agira ati muriko murakena n'umuriro mwiyo nama rero ja Ndirako Buca tangaje kandi ko hagiye gukorwa rusansuma mu ntumbero yo guharura abanyarwanda bamubaye kugira ngo babirukane baje iwabo mu gihugu c'u Rwanda ndetse bikaba vyaranabaye mu minsi iheze kandi turabamenyesha ko n'abadandaza benshi nyuma y'uko imipaka yugawe rero yaba ku ruhande rw'u Burundi n'uruhande rw'u Rwanda ibintu bitifashe neza nk'uko abantu bari bamenyereye kugenderanira bikaza kandi nyuma y'uko Ndirako Buca ahamagariye abasirikare hamwe n'abapolisi gucungera umutekano irya nino hakaba hari n'ingingo rero zafashwe no mu gisagara ca Bujumbura cane nko muri komine Muhatwana bibagijije ko hari ingingo rero zafashwe kugira ngo hakingirwe umutekano mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura izo nama rero n'ubundi ziriko ziraba zihuza inzego nkuru z'igihugu n'inzego z'igisirikare hamwe n'igipolisi zose rero ngo zoba ziriko zigamije kugira ngo umutekano urindwe neza mu gihugu c'u Burundi nyuma y'ibitero rero vyabaye mu minsi iheze aho mu gisagara ca Bujumbura ibara ryaguye nk'uko twabandanije kubibageza ko tuje mu gisata cyo kumenyesha amakuru hari umuyobozi w'ubuhinga mu kinyamakuru akeza.net yafunguye mu gasho k'igendereza ry'u Burundi yahagaritswe kuwa kabiri Rusamu heze mu gihe ariko harafata amasanamu y'isoko rya Ruvumera mu gisagara ca Bujumbura ico gihe yariko irasha iyo nkuru twanibageje ko ikinyamakuru rero akorera ntikiramenyeshwa amakosa yakozwe n'uwo mumenyesha amakuru rero yariko arondera amakuru y'umuriro bariko waka mu isoko izwi cyane mu Burundi iri muri zone Buyenzi hagati mu gisagara ca Bujumbura umuriro rero waciye uzimya mu mwanya mutoya kubw'amakuru rero yacu yaciye arungikwa ubwo nyene mu gasho k'igendereza ku cicaro kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi inyuma y'ihagarikwa ryiwe umwe mu barongoye ikinyamakuru Ahmad Rajab akorera yaravuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi atidondoye akemeza ko afungiwe mu gasho k'igendereza aho bamurondera kubw'iryo soko nyene ikinyamakuru akeza.net ni cigeje kimenyeshwe caho menyesha amakuru akurikiranwa ko ariko yandi masoko yabwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi ko ibafunzwe kuko yakoresheje akadege igafotora igero yafatwa ariko akoresha drone yari kumwe na mugenzi we bakorana yarafise icuma gifata amasanamu uwo niyahagaritswe abo bamenyesha amakuru babiri nibo rero bahashitse bwa mbere nta n'insiguro n'imwe yatanzwe niko uwo bakorana atangaza kubw'amakuru rero hari nuko indongozi ya akeza.net zitwariye muri CNC no mu rwego rw'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH hari ukuru rero atari yaronkwa avuye ku mukuru w'inama ijejwe gucungera ko ibimenyesha amakuru bikora hamwe n'umukuru wa CNDH kugira ngo batangaze ico bazi kuri dosiye gushikaho bashize habona iyi nkuru mu bisanzwe rero yategerezwa kurenguka kuri wa 14 Rusama ariko cabihinduye nikizwe ni kumwe mu barongoye akeza.net yashikirije gihe bavugana na SOS Media Burundi hari karata y'umwuga kubw'amasoko yegereye dosiye Ahmad Rajab nta karata y'akazi yari afise igihe yahagarikwa mu bisanzwe y'amafisi karata yiwe niko umukoresha wiwe yashikirije ativuza amazina ikoreshwa ry'utudege rero dufata amasanamu canke drone muri ako igihugu c'u Burundi abantu canke amashirahamwe afise utudege dufata amasanamu bategerezwa kuri $5 yo kwiyandikisha hamwe n'ayandi yo kuyikoresha ngana $150 ku mwaka amafaranga aragatangwa mu gisata kijejwe indege abakoresha utwo tudege rero bagahitamwo gutanga ayo mafaranga yo ku mwaka aho bariha $50 mu gihe bariko barafata amasanamu mu gihe barishira bagatanga icayo mu gihe bari mu bikorwa abantu rero n'amashirahamwe batandikisha utwo tudege twabo barahakwa guhanwa
buri gihe rero umuntu afise akadege gafata amasanamu atunganije igikorwa canke atumiwe gufata amasanamu ategerezwa gusaba uruhusha rwerekana itariki umunsi ico gikorwa kizoberako kuko mu bisanzwe ico kinyamakuru akeza.net ikoresha ubwo budege mu birori vyinshi mbere n'ahari umukuru w'igihugu c'Uburundi. Inziguro z'abari ku rubuga kuri wa kabiri rero Rusamba mw'ijoro abamenyesha amakuru batari munsi ya 6 baragiye mu bugenzi ariko bashitse inyuma y'ifatwa rya Ahmad Rajab. Polisi rero carabazibiye ngo ati ntitwemere gushika muri iryo soko. Igipolisi catubwiye ko cahagaritse umunyekongo yariko arafata amasanamu akoresha akadege niko bivugwa n'umwe mu bamenyesha amakuru yari muri uwo murwi. Abantu rero bibaza ico igipolisi kiriko kiranyegeza. Ahmad Rajab ntagenderwa n'umuryango wiwe canke umukoresha wiwe kubw'amasoko y'iyo nkuru. Umucanwa yari yagiye kurondera ko amakuru ari watewe n'ibiturika vyari vyashizwe mu vyuma vy'umuyagankuba niko amasoko mu gipolisi no mu badandaza bakorera muri Ruvumera babwiye SOS Media Burundi. Kwa gatandatu heza umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yarerekanye mu binyamakuru abagabo 6 bikwiye kuba baragize uruhara mu bitero vy'amagrenade harimwo izatewe kwa 24 ndamukiza mu buseruko bwa Bujumbura bivuye ku magrenade yari yashizwe mu vyuma vy'umuyagankuba bikorwa kandi bitangirwa ngo buryo mu Rwanda nkuko Pierre Nkurikiye yabitangaje. Naho birugo Pierre Nkurikiye ntaco yavuze ku biturika vyabereye mu isoko ya Ruvumera canke kwihagarikwa ryo bumenyesha amakuru. Ivyo vyerekana urugero rero umwuga wo kumenyesha amakuru ugeramiwe mu Burundi, kubona ngo umumenyesha amakuru ahagarikwa n'inkozi y'ikibi kandi ariko akora umwuga wiwe ngo ntivyumvikana. Bikaba bivugwa rero n'umwe bamenyesha amakuru b'Abarundi. Ariko ikibabaje gusumba nuko umumenyesha amakuru ashobora no kumara indwi zibiri afunzwe n'ikimenyesha amakuru akorera ntikibivuge. Twarashitse ku rugero rukomeye rwo kwinegura ubwacu. Umwiheburo warabaye aha mu Burundi mu bihe bimwe aho abantu bitwa ko ari beza baruhira kuba abadakurikiza amategeko niwo mwihwezo agira. Kabona ko Burundi rero bwasubiye inyuma nk'imyaka 50 bijanye n'ubwigenge bamenyesha amakuru kuva mu ruhagarara rwo muri 2015. Ikinyamakuru akeza.net kikaba gitegekanya kwitora n'izindi nzego hamwe n'umumenyesha amakuru atero ikurwa niko SOS Media Burundi cabwiwe n'abegera iyo dosiye. Ko rero habaye umenyesha amakuru wa 4 afunzwe kandi ariko hatabarizwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kuko ngico azira kitaboneka. Badwanye mudukurikira yimbonesha kure ya Hejuru TV ndabakengurukiye cane, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa nyande makuru tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Ntimuze gucikwa rero vyinshi tubatunganirize biba bivugwa mu gisata c'agateka kazina muntu, ubutungane bivugwa mu kibano, inkuru zivugwa mu menyesha amakuru no kumbuga ngurukana bumenyi n'ayandi menshi tubagezaho tubatunganirije nk'imyihwezo n'ibindi. Ivyo byose rero tubandanya kubigaruka ko fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wavyondako. Ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Imana ibahezagire.